turi ni mu Gishora ikibanza cahungiyemwo umwami Mwezi Gisabo. Je rero turi kumwe uno mwanya aba nitwa Ry'Imana Jiriye nkaba ndimwo muborosha mubasigura ivyakahise ko ngaha abasanzwe ndi n'umuvuzi w'ingoma. Aha rero tuhagaze bahita ku nama niho hashikira abantu baba bashengeye ibwami kuko ibwami haguma abantu bashengeye bagenda gusaba ijambo n'ibindi. Rero aha turi niho rero baca bashikira bose hanyuma wemerewe kuronka ijambo yo kubonana n'umwami yacava ngaha kaca rero agenda mu ntangaro mu kigo ca mbere. Abo rero akaba rero tuca tugenda guhera. Rero nkuko rero nawe babwiye aha akaba hahungiye umwami Mwezi Gisabo akaba ari umwaka w'igihumbi kimwe amajana 903 aho yarahunze ava ku kirimba gikuru imuramvya aho yaratewe n'ingabo za Kirimba na Maconco bafatakanije n'abadagi. Ingabo z'umwami zibona ko ikirimba kigiye gufatwa n'umwami ashaka hasiga ubuzima niho bace bacira inzira umwami acarahunga ahungana n'ingabo imwe yitwa Bihome eri ingabo nkuru ari nawe yahavuye yitangira umwami bashitse ku musozi wa Fota babonye ku musozi witwa Inankondo kwizo ngabo za Kirimba na Maconco babakurikiye bafashijwe n'imbwa zenda zirumviza aho baciye kubera ivyambagwa bambara baravyosa. Niko rero guca rero iyo ngabo y'umwami kucitora ivyo vyambagwa vy'umwami ravyambara umwami nawe acambara ivyambagwa vy'iyo ngabo umwami acabandanya ahunga aganino. Ari naho rero izo ngabo za Kirimba na Maconco baciye bicamwo imigwi ibiri bamwe basigaye baragona kugira bafate ikirimba abandi nabo baca bakurikirana aho umwami yaciye. Ari nabo rero bahavuye basanga ya ngabo imwe Bihome ahiri baca baramwica bibaza ko bishe umwami. Rero mu nyuma bamaze kubona ko uwo bisha atariwe pero umwami yari afite agasunzu kamuranga ku mutwe niko rero guca baguma bakurikirana aho umwami yaciye bafashijwe na zambwa zaguma zumviza aho bagiye baraca kora vyambagwa nababwira bavyosa. Niko rero guca rero n'ingabo z'umwami zibonye ko hariho bamwe bakurikiye umwami nabo nyine baciye bicamo imigwi ibiri bamwe basiga baragwanira ikirimba abandi nabo bace bakurikira abo basi umwami ngo baze kubatesha ntibamwice. Ari naho rero bace basanga ya ngabo umugenzi wabo aho bayiciye bace bavuga atakubamwishe aha n'umwami nta ukiriho gusa reka tume dukurikirana tubone aho baba batayikiziga kugira tuze kugihambana iteka. Niko rero guca baguma rero bagenda bakurikira bose b'umwami. Umwami rero ariko arahunga ntiyahagaze yaraje shika ku musozi ngaho higa bita Irazi aca hasanga umutama yitwa Nyabidaha yararaga ibusho bw'inka aca musaba ko yomunyegeza bamutamara muhakanira muga mu nyuma umwami hava ari dondoro wariwe amaze kwidondoro wariwe niho rero wamutama yaca afata zanka yararaga yazicamwe imigwi ibiri zimwe zije imbere y'umwami ziyobagwa n'umwami ziyanzo ca zija inyuma y'umwami ziyobagwa n'abamutama kubwira zigende zazimanganya kamoto kakavya vyambagwa yari yambaye kugira abantu nibaza zambwa zabo ce zumva amakanda y'inka. Niko rero kuca muzana yabangaho inyuma yarafise abahungu babiri umwe yitwa Bwayi undi na Bikuku acabwa ko ari umuntu asavye Buhungiro avuze ko ari umwami w'u Burundi. Rero babahungu bacavuga ati hamwe two munyegeza mu nzu zari inzu za kera zimeze nkuko abo bantu hagiheboze bakamubona bakamwica natwe bakaca batwica baca baja rero inama baca munyegeza mu kigega c'amasaka biga bigega bimvuriramwo kera zabiri kw'irembo baca bafata amasaka yarariyo barayadaha barayakurayo baca bagicako intoboro zamufasha kubona inyuma no guhema baca basasako impuzu kugira ubwayi bw'ayo masaka ntibuze kumubaba baca bazana ibiti acija muri ca kigega hejuru kuri ico baca bashirako ibindi biti n'iyindi mpuzu baca barenza ko amasaka kuryo bw'uko umuntu abaye kwarengana yabona ko coba cuzuye amasaka tiyumva ko harimo umuntu. Rero ntivyate vyamutama yagombye gusubiza inka ku ntuzenya mu ishamba niho yazabona igitero c'abantu gitamaje hamwe umwami yamusanga bamutama cagira ubwoba zanka ntiyabaye akizisubiza mu ishamba aciye aguma aho nyene. Rero babantu zizangabo za Kirimba na Maconco ariko bamaze gushika ahantu zambwa zabo zace zibura kakamoto kavya vyambagwa baca zumva amakanda y'inka zica zirasanzara nabo nyine barasanzara. Rero barashoboye kuba mu bamwe baciye ngaha barabaza bamutama ati nta muntu yita umwami mu Burundi mwatuboneye yambitse agasato kingwe ku mutwe bamutama yamuhakaniye kubera umwami yari yamubwiye ati hagi umuntu n'umuze aho bwako ndi ngaha kuko utashaka kumenya abakunzi n'abasi biwanje. Rero amaze kubahakanira bararenganye mugana umwami we aho yarari muri ca kigega ko azantoboro bagiciyeko yashaka kubona ama image amasanamu amanuze yaba ariko bararengana bamwe bamwe. Rero niho rero barenganye ingabo z'umwami rero nazo nyene zavura ziraza bari kumwe n'umwami kazi na Rukundo hamwe n'abaganwa badahize bakevyi
n'incoreke hamwe na kiranga. Bamaze kuza rero nabo niko rero kubaza bamutama nk'abambere, bamutama agumye yatanze inyinshi imwe nk'iyabambere, ariko amaze kubahakanira bararenganye. Mugana umwami yashoboye kubonamwo abamenyemwo, niho rero yacamaga bamutama aramubwira ati abantu barengaye nabi wanje. Abimubwiye aciye batuma abahungu biwe bagenda, baca bahamagara baragaruka. Bagarutse umwami acava muri ca kigega acabonana n'umwamikazi n'ingabo ziwe. Bamaze kubonana rero umwami yaciye abacamo imigwi itatu, acavuga ati bamwe ca muguma ngaha mu ncunge nduhuke, abandi nabo genda mukurikirana basi ntibagaruke kungora. Abandi nabo baca barunga ikimuramvya kuzana inka zibiri n'ingoma zibiri, no kuvuga izo nka zibiri imwe yari imvyazi, iyindi nayo yari shuri, imvyazi yitwa Murimigwa, ishi nayo yitwa Ruciteme. Izo ngoma zibiri nazo imwe yari kagenda, indi nayo yari urukinzo, kuvuga kagenda ni ingoma yagendanira umwami ahantu hose yabari yateza ko bari hiri. Rukinzo nayo ni ingoma yavuga mu maryama no mu mavyuko y'umwami, ari navyo bita ko umwami agiye kwibaka agiye kuryama, vyose naho bavyita ko yibambuye. Iyo rukinzo rero yacivuga. Rero baragiye abasigaye ngaha rero nabo umwami aca bakoresha inama yo guca bubaka kino kigo, bari kumwe n'abantu baba mu micungararo yo ngaha. Ca bubaka ingoro y'ingoma, ingoro y'umwami, ingoro y'abakevyi hamwe n'akazu ka kiranga. Ni kuvuga rero aha umwami yaciye ahamara amezi 10 ari mu buhungiro. Nyuma y'amezi 10 yaciye asubira ku kirimba gikuru imuramvye. Rero izo ngoma bazizanye baca bazana n'izo nka. Izo nka rero nizo umwami yacatanga kwa gashimwe ku muryango wo mutama ari wamunyegeje. Amaze kuzitanga kwa gashimwe abo mu muryango niho bavuga ati ko dusanzwe dufise izindi nka nyinshi tworoye, itwozorana nizi, hari igihe izi zogenda zigahera zikaca ziherengetera nizi bikajana. Hanyuma ikintu twakoreye igihugu ari ikintu gikomeye ikaba giherenga. Baca basaba umwami kubaga izo nka, hanyuma baziga inyama hama ishatu zazo baca bazikoresha ingoma. Rero umwami bamaze kubimusaba yarabemereye, baca barazibaga, baca bazikoresha ishato zazo, baca bazikoresha ingoma zibiri. Kuvuga izo ngoma zibiri, imwe yakoreshejwe n'urushato rw'inka y'ishuri yitwa Ruciteme, iyindi ikoreshwa urushato rw'inka y'imvyazi yitwa Murimigwa. Kuva rero izo ngoma zace zifata amazina y'izo nka zibiri, gushika no munsi zifise imyaka 120. Ubu rero nizo ngoma 9 bereka aho mu ngoro y'ingoma. Rero zanguma nababwira rero zikomoka kuri zanka umwami rero yatanze kwa gashimiye ku muryango wa mutama. Ni izi zibiri mubona. No kuvuga rero iyi yitwa Ruciteme, niyo yakanishijwe urushato rw'iyo nka y'ishuri yitwa Ruciteme. No kuvuga iyo nka rero yari iturutse kongera ikicura nta wayiragira. Iyi nayo yitwa Murimigwa, niyo yakanishije yakoreshejwe urushato rw'iyo nka y'imvyazi yitwa Murimigwa. Iyo nayo yarahirirwa ntigera ituruka. Kuvuga rero izi ngoma zibiri zakora rimwe mu mwaka, kurya munsi mukuru w'umuganuro umwami ariko araganura ariko atanga umwaka kugira abantu batanguririma, niho zakora gusa. Ni kuvuga zaca ziva ngaha zikagenda ziravuga gushika umuramvya zijanye n'imbuto umwami yahezagira z'ubwoko bwose butandukanye, nazo zaba ziri mu bisimbo. Rero zihejeje umunsi mukuru uheze zikasuba zikagaruka ngaha. Kuvana rero iyo minsi mikuru yo ku ntwaro ya cami ihavuye, haciye hasohoka itegeko yuko rica ziguma ngaho rero nk'ivyibutso bizokwama vyerekanwa byo ngaha igituma kino kigo cabayeho n'icabereyeho. Aha rero nukuvuga nababwiye hariya twari turi ko ari ku nama. Aha naho rero haca hitwa mu ntangaro, niho umwami yashobora gukoresha inama yaba yicaye ngaha n'ingabo, hama abanyagihugu nabo bakaba bari ngaho. Kuvuga rero iki ni ikigo ca mbere ariho baca bita mu ntangaro. Aha naho tugiye ubuye bahita mwirebe imbere y'inzu y'umuntu mukuru, niho baca bahita mwirebe. Iyi rero ni ingoro y'umwami, no kuvuga mwayo mezi 10 umwami yamaze ngaha, no kuvuga yaba mu ino nzu nyene, niyo rero babita ingoro y'umwami. No kuvuga kera nta nzu z'imiryango nk'ubu zaririho. Rero kugira abari imbere bamenye ko hari umuntu yinjiye ibwami bakoma amashi, hanyuma rero bari indani bakumva ko hari umuntu yemerewe gushikirira umwami keza kinjira. Rero twashaka kubandanya mu ngoro y'umwami.
aha rero ni ku ruhimbi ni nka etajere z'ubu uye niho bashira ibikoresho vyakora ibwami navyo nibimubona. Aha turafise ibisabo bibiri bakoresha mu kubika amata y'inka, hariho ikindi kitari ngaha ariko kirahari naco bagikoresha mu guterera bariko barondera amavuta y'inka. Murabona ibi bitonze niona ko ari vyinshi arivyo vyibi arivyo vyibi baracita icasi canke icakunze bakoresha mu gukamiramwo canke umwami yakoresha ariko aranywa amata. Iki naco bagicita urubaya no kuvuga nuko bashiramwo inzoga y'umwami umwami yanywa yaba ari inzoga y'amasaka icanze n'ubuki ari nayo bita inturire. Iki giseke baragikoresha mu kuzana ifungurwa mu bakevyi nazo ari nk'ubugari bwa buri mu nkoko zimeze uku, imboga nazo mwisaniza yari zimeze uku yari mibehe. Ibi bindi biseke bisigaye navyo babishiramwo za mbuto zitandukanye z'ubwoko bwose. Umwami rero ahezagira kuri wa musi mukuru w'umuganuro ari naho rero ya ngoma yaheze ikavuga. Aha naho sikuziko kuko umwami ntiyota. Aha no kuvuga urubumbiro akana koko hejuru n'icotezo aho bacanira bimwe bita imibavu arivyo bita kosa. Rero iyo mibavu bayicanye yatuma ngahamota neza. Hanyuma za mpuzu barashaka kuza kuzosa kuyo mibavu bacana ngaha zikagira kakamoto keza ari nako zambwa zagenda zirakwirikirana zumviriza. Aha naho ni kibanza cicarako umwami kazi. Hanyuma aho naho umwami cya kindi kibanza naco cari c'umuganwa mukuru hanyuma umuganwa mutoyi. Aha naho haba hari umucuraranze hamagaze yacuraranga mwijoro akoresheje inanga z'ikirundi zari zananga z'ibiti zibaje mu biti muganitskanishijwe imiga y'inka hamwe rero n'ikembe n'umuduri nivyo rero uwo mucuraranzi yakoresha. Mugana uwo mucuraranzi yahaba imbere yuko umwami aja kwibaka ari mwe nababwira kuryama ari naho rero yangoma rinababwira rukinzo yaheze ikavuga agiye kwibaka. Abaganwa baba bari ngaha agiye aho kwibaka nabo baca bava ngaha bakaca bagenda kuryama mu ngoro y'abakevyi ari niho hari uburaro bw'abaganwa. Ubu rero naho ca tubandanya ari ahari uburyamo bw'umwami. Gusa mu gushikayo turaba hari akubumba aho bita mu mateka nuvana ahantu umwami yabika ibigwanisho. Ivyo rero niho bita mu mateka aho umwami yabika ibigwanisho ariko ubu nta bikihari nta biriho vyinshi ariko turafise ingangura niyo bakoresha mu kwica abantu baba bagararije ibwami. Nukuvuga rero ingangura ntibapfa uwo bayicishije nukuvuga bayicisha umugarariji mu bari bagaraje babagarariza ibwami baba ari bakuru niho wicisha ingangura. Aha turafise kandi n'icumu bagita icumu ry'amahoro niryo rero umwami yagendana hamwe n'inkinzo mu gihe afashe urugendo. Rero iryo cumu umwami yarifise yabafise niyo inkinzo ntiyabisize nkizi zubu yaba ari inkinzo itagira ibara ku buryo bwuko bamurashe nk'umwami yashobora kwikingiriza. Aha naho ni kukigwa no kuvuga ni igitanda c'umwami nkuko igitanda c'abaganwa naco bacita uburiri, igitanda c'abantu basanzwe naco bakacita ikirambi. Aha rero no kuvuga ubu babwita ubunyangari ariko ubu tubwita ubudede. Mwico gihe niho babwita ubunyangari nibwo umwami kazi yambara mwizosi hamwe no munda. Nukuvuga rero ubwo bunyangari umwami kazi yaba yambaye munda mu gihe umwami akeneye kurangura amabanga yabubatsi yaca akora rero kubu bunyangari umwami kazi yaba yambaye munda. Hanyuma rero umwami kazi kaheza kumva ico umwami akeneye. Nukuvuga rero mwico gihe babyita uruhigi ko rugomba gitangure. Rero uruhigi rutanguye nukuvuga atanguye kurangura amabanga yabubatsi. Aha musi y'uburiri haba hari umuntu bita umuhimbiri. Uwo muntu nawe rero yaca atangwa gukoma amashi ariko arankuraje umwami nuko ko abari kuha morari umwami ariko arabira. Aha iki giseke naco nico babikamwo impuzu baba bambaye hamwe n'amavuta bisiga. Kajya kadirisha nako mubona inyuma bakita indoregwamwo niko umwami yacishamwo umwotsi w'itabi mugari kwanywa itabi aryamye.
aho tugeze ni kwa Kiranga, ukuvuga rero Kiranga niwe yarajejwe ubuzima bw'umwami. Ukuvuga rero umwami agomba gufata urugendo yaraza akicara ngaha aye, rero akabwira Kiranga akamurabira yagomba aje ko ari heza, bavyita ko kwitora inda ariko ntaje ko ari itora niko bavyita. Abonye rero yagomba aje ari habi yacamubuza, umwami urugendo rwacu ruhagarara, yaheze ngo afate urugendo. Yarongera kandi akaza kwicara ngaha umwami agomba gutora itegeko rishasha canke agomba gukura iryo bagya riri hasanzwe. Hari gatoya rero canke akuye yacamagara umuganwa umwe muri baganwa babiri kandi umwe ceka bareke akaza akamubwira yuko hari itegeko yakuye cyo ko hari rishasha yatoye. Abimubwiye nawe yacegenda hari akunama akabwira bamwe baba bashengeye ibwami ko naho nyene haba harimo abaganwa mbamugare bo bari bato bati ntibabanga nabo ngaha, akavuga yuko hari itegeko ryavuyeho ryahoraho canke ko hari rishasha ryatowe, nabo bakaca bagenda bakarikwiza igihugu cose babwirabwirana ko nta radio yarariho canke amatelefone. Rero aho nakunda akazi rero ka Kiranga, ukuvuga hariho ari inkono bamushiramwo inzoga, aba ari inkono y'ibigombo bayita inkono ya bigombo, kabaho rero n'inyagara yakoresha iko araraba ubuzima bw'umwami canke ubwo rugendo rw'umwami ko ngene bimeze. Yarashaka kuza guhagarara hajya ayi naho nyene ariko arumviriza abovuga nabi umwami, naho rero baca bahita mu kibeto. Umva rero umwami ahagaze hajya kumva bamuvuze nabi babaganwa batamubwiye, yaca birukana kaca bangaza kaca baza kuba baganwa bo mu zindi ntara kaca tora bashasha. Rero Nyagara nababwira ni iyi niyo yakoresha rero ariko araraba ubuzima bw'umwami, cyo ariko araraba ikintu cyose umwami yoba yamubwiye murabire, nuvuga iri niyo yakoresha rero anyagaza. Aka nagakono ka bigombo bamushiramwe inzoga yanywa Kiranga, aka nako numubehe bamushiramwe ifungurwa z'umwami za Kiranga yafungura, kanako nagatebe nyene Kiranga yicarako. Rero hano tugeze ni mu bakevyi, no kuvuga abakevyi nibo bari bajejwe gutegura ifungurwa z'umwami. Hari hurusyo mugani urubunyene nta ruhari, basi yako ifu y'amasaka y'uburo canke y'ibigori, navyo ari nk'ibigori babanza kubisekura mu isekuro kugira byorohe kungene babisya. Hama rero isekuro niyo baca basekuramwo hamwe n'imboga zose bazisekura mu isekuro yabimeze ukuye. Kandi iyo sekuro rero iyo ni ya kera ingana na zangoma vyakorewe rimwe. Aha naho ni kuziko aho batekera, aho bategura izo fungurwa z'umwami, ngo nago n'urusenge bashobora kubikako inkwi, inkono canke bagomba gutara zanyama batara bazishira ku rusenga, hama umwotsi ukazinyekiriramwo zigaheza rero ari barya zimwe bita imiranzi. Aha naho hari zino ntebe nizo kwabaye kuhitiza kanagaserama babikako ibikoresho nyene vyakora ngaha mu ngoro y'umwami nk'amasahani, ibikombe n'ibindi. Ino naho ni haryama abaganwa no kuvuga umwami agiye kwibaka nabo baca baza kuryama ngaha. Rero arico ca gitanda nababwira bita no kuvuga aha rero niho rero haca harara abaganwa, no kuvuga umwami agiye kuryama nabo baca bava rero hariya mu ngoro y'umwami bakaca baza rero kurara ngaha. Abakevyi nabo baca baza kurarana n'abashengeye bari hariya ku nama canke bagataha mu mihani wabo. Rero niki rero nico ca gitanda rero nababwira c'abaganwa bita uburiri, ko nababwiye igitanda c'umwami naco ko bacita ikigwa. Aha naho harashobora guhagarara umukobwa bita muja w'ibwami,
no kuvuga umukobwa bita muja w'ibwami yari umukobwa mwiza cyane. No kuvuga rero mu gihe umwami agomba gukora inama, uwo muja w'ibwami yabari ngaha yacava ngaha ari gusa akacagenda hamwe hariya mu ntangaro hamwe nabwira umwami yakoresheje inama akaceza kugira petit bezwe kwaba rero kugira atange sinyare umwami kugira atangure inama. Ahejeje ivyo yacagaruka ngaha, hanyuma umwami agakora inama mu kuyirangiza yaca so akava ngaha ariko akundi akaca so kugenda kugira kumeyagira ubwa mbere kwaba ari kugira ahe sinyare umwami kugira heraheze inama. Aha naho iyi yari dushe y'umwami, no kuvuga agomba koga bashira amazi mu mubehe hanyuma keza kiyuhagira. Igihe nayo yari toilette mugane yaba itiyimde toilette y'umwami ntiyari yimde ko ceraje yuko bivuye mu nda y'umwami bihambwa mu kuzimu. Yarasasa umutota akituma amahejeje kwituma akaca afuka n'utwatsi akaca haza umuntu akaca kurabya aza gutagakura. Ico naco ni giti umwami asize atengaha kuvuga bacita ikigabiro. Imbere yuko umwami ava ngaha rero yaciye asiga ateye iki giti, no kuvuga rero kiko kirakwiza iyo ya myaka 120 kingana na zangoma. Hariya hepfo kiriya mona hariya hepfo kiriya aye naco bacita inkenga, no kuvuga naco rero giteye ku ntatemwa y'umwami kazi. No kuvuga umwami avuye ngaha mu Buhungiro baciye ahantu bita mihigiro baracaza makebuko bukirasazi. Rero bashitse aho mihigiro umwami kazi yaciye asandavye umwami acitanga itegeko ryo kumugarukana kumushingura ngaha baca mushingura hajya. No kuvuga rero kiya kiteye ku ntatemwa y'umwami kazi baca bacita inkenga.